mu ndirimbo waririmbye yakunzwe gusumba izindi niyi? jewe sinoshobora guharura ngo yakunzwe gusumba izindi niyi. jewe nk'indirimbo naririmbye ko harizo naririmba zitangaje, hariyo naririmba gatangaza. tuvuge nk'igihe tubujije ku ndirimbo ivuga ngo bamwe inzoga twaragowe, urumva yatangaza umuntu agezweho, akaba yashitse ahantu ati abamwe inzoga nyene twaragowe, hakaba yiyo nyene Helene wanje. ibyo byose byari ibintu bitagara, hakaba inshuti nkunda mugenzi wanje. izo zose zaririmba. indirimbo naririmbye nyinshi zifise ico kivuga, zakora igakora ku muntu akumva ati iyi ndirimbo je nayikundiye iki. We nawe muzo waririmbye yagukoze ko niyo ugira uti jewe Mathias Ijuriro iyi ndirimbo yaratumye mva ku rugero runja ku rundi, abantu barayikunda, naho nciye nkumva niyivugwa. Iyo nitegereza urabona nk'abana navyaye bariko baragira, urabona ko uje muhungu yapfuye ejo bundi, yabujyanye ibintu nariko ndakora nashikana ku bana, nkavuga ko jewe abana kugira ndabereke urugero ngeze ko naraberetse yuko bashobora kuvuza umuguri kandi bakawukunda kuko ari wo usa n'uwabareze, kandi nibyo warabareze. naho ibintu uko bigenda kose je nabishimiye Imana kose, nigeze niba nuko nabikoze kose. abana barashikiye barariye barabaho, umugore turabana gushika no gutuku. nikoje tuvuga rero ngo uko ndabibona, uko abantu babibona niko babibonye uko babona ati uyu muntu yarakwiye gutegwa gateka kiwe kiwe ari byiza, mugabo gasanga babona ataco nakoze ngo kibashimishe. nibaza ko tubinogora utabanye wanzoga twaragowe. none wari usanzwe unywa inzoga nawe? ico narayinywa vraiment. hari kaguryambitse mu narayinywa nkayibona, gusa ndashima kuvuga amajambo yubaka aboneka n'abandi. nabwiranije nabyibonye kerega umuririmbyi aririmba, ukaba ubonye iki kintu ukibona yuko yoba ari wewe, mugabo utegereza kucivuga ko, kuko utakivuze ko usanga umengo uriko uratukana. gira abanye mwanzoga twumve, abanye inzoga twaragowe, dusanze twumve amagogo twibereyemo. we muranwa Orang. Afashe umugore n'abana ndayatema ndayamaraye mudunduga igihendo ngayo mabaya n'ubu utabageziye akijyana mu kirago igenda bitoro ukamwengo bandutse yaganye kitwaga n'ikindi amaze kugabanuka nasuye kubabona amaze kugabanuka nasuye kubabona ngo ngiye ndatashe ngenda mu nzira ngandara mu mugazo icyo gihe sinagira ubwenge n'uwambaza uwo twamaze sinashobora kumumenya n'uwambaza uwo twamaze sinashobora kumumenya aje kumuka awubwenge bugarutse nsanga ndi mu karere inzara n'igikonozi isaka kunyica nandara ndimurira indira yose natamubonye munagenda ndaganya indira yose natamubonye munagenda ndaganya maze gushika imuhira egituru kumarama ndazi umugore n'abana kantera ikigongo
umugenzi yaranga abana baranga kundirije vuga babona naborewe ingarane zari nyinshi ibishagurira bashya ibyo byose namugaye byari inyuma umugenzi yaranga abana baranga umva nakunze babona naborewe kundirije vuga naborewe ingarane zari nyinshi ibishagurira bashya ibyo byose namugaye ndimwumviriza namba umugenzi yaranga abana baranga babona naborewe bumviriza ibyo vuga ibishagurira bashya ibyo byose namugaye ndimwumviriza namba ibyo byose namugaye ndimwumviriza namba abanywa inzoga ndabahanura izo nzoga zigira nabi ushaka yozinywa umugabo akanywa izikwiye akirinda kuboregwa naho yishinze kunywaji mwezi zo mutekereza naho yishinze kunywaji mwezi zo mutekereza naho yishinze kunywaji mwezi zo mugira nkanje inzoga twaragowe aho nagaciye ku mayange nk'uko nanjye nuba ariko niriza kuko mota hari abavuga yuko indirimbo z'ubu ugereranije n'iza kera izi ziwanyu usanga iziwanyu ngo zifise akanovera ngo n'impanuro ngo idasanzwe nawe ni kubibona ugereranije iza kera n'iz'ubu byifashe gute turiye kubibona nuko nyine urumva twebwe uriko uraririmba indirimbo n'ubu honyine ndiko ndaririmba indirimbo ndorera amajambo ajanye n'ibintu mbona nibyo noba ngereranya n'ibintu mbona bishobora kubaka canke noba mvuga ibintu bikiye cyangwa bishobora kubaka bigushobora kugufasha mu buzima abo nabo urabona ko biririmbira ikintu kimwe ntawe ubagora umutindarote c'ababaye n'umugani basha umutindarote c'ababaye ni kuvuga umutima wo ukundira ukavuga kijanye n'uryohe ubona mugabo twebwe natwe ubona ikintu uvuga uti bo kujya muntu ariteranya n'abantu aravuga amajambo atamuraba ugasanga yinjiye mu bintu ugasanga we twacagurisha tuvuga twavuga amajambo ushobora kubona mbega naka yubatse guke aberewe gute mu rugo wumva ugacufatira kubwira utanga impanuro kuri benshi ngo benshi kuko uraba nk'uko ushobora gukunda kugwa ku bantu kujya niko usanga kuko amajambo menshi atandukanye usanga hari ikintu gishobora kugwa ku muntu ugasanga nakijya kiramugwa ko nakijya n'ujya kugwe hari n'ibintu ushobora kuririmba ukaja wumva turi umuntu yari yandatije ukamenya kavuga wewe ukamenya ari we ariko aravuga abo nabo none ko akunda umukobwa none ataramuhemukira wumva yongera rega mugabo umukobwa yamuhemukiye naho niwe yo gutanga kubona ngorane utabu ntibahemukirwa rero agahemukirwa gute none ko arakunda agaheza akavuga ati cyenda mukunda ndagwaye byose urumva byose akabishyira mu ndirimbo rero ndakubaza ikindi gamuta we nawe nta ndirimbo kiretse Helena wanje yari y'urukundo canke none rero yumva ko ari urukundo n'urukundo nta hantu wigeze uririmba nahone utaka umuntu uri mwiza utambuka neza bimeze ko kuko uririmbye nagukunze byaba bimaze ubu naho bagira byinshi basha mu ntambuko bakaja we sigura ko bakera nabo bakunda kwinshi oya twebwe abakera ibyo twari tugezwemo n'ibyo twaririmba ubu nabo baririmba ibyo bagezwemo mota tukenguruke kiganiro duhaye tukenguruke bakaba rusana kandi karirimbo kamwe zawe ziraryosha ukatubena twebwe nta ngorane kamwe kuba kari gasigaye
indirimbo jewe ziba narazivugije ariko ubu ndiko ndagerageza kuraba ingene nipanga neza sije kuja nirondera ijambo harako uri kuriyumvira mbega nyene kuva wararirimbye ubaka indirimbo za kiriya gihe ubu nta ndirimbo wowe ugira uti jewe nubwo nigiye haruguru ndagomba kuzosohora indirimbo bo ivyo ndashobora kuba ndiko ndavyiga mugabo ndacari mu bintu vyo kwiyumvira bigezwe gatoya mbo hari ibintu bituma umuntu ashobora gukora canke akanyagirwa hari ibintu dukora ugasanga umenga sinzi ko bavuga ko bifata kuko bagira nibuka urumva urashobora kuririmba akaza agaca bitora nyine ntabyubahe agaca bijana akabikoresha uko ashaka urumva najagiragira umuntu utabanje kuyitegura urabona nk'ubu noneho ntitugira n'ibyo dukora umuntu ategeza kuba ari ahantu bamwese itabi ariko ntibikunda ariko indirimbo uri nayo urayifise amajambo waramaze kuyubaka jiwe none n'ubu ndacumbura ndatekanye nicaye hamwe ndatekanye amajambo niyumvira ndayabona uramaze kuba uyifise none wiyumviye duhonje tujye kuri ako kantu ata wundi muntu arapfa gakoze ndobazanira hanyuma ubu naho ndacategekanye kuyangiye ni sawa wacu ko turagenda umwenda bana kuraba neza kugira ngo ndabigere umuntu ashobora kubyubaka kuko kijya gihe ko twafashwa n'igihugu umugabo watekanye ngo nawe birasaba ko ari jewe nimenye aho nicara kugira ngo ntihuze ndabirone wandike utegure byose ushire ku rupapuro ugire hama utunganye mpaka ugere ku ndirimbo bakoze mutanga